En fait ibihe nico kintu ntatahuramwo mu bintu ndiko ndumva parce que naritegerezwa kuba mbabaye mu bisanzwe nari ndimwo ako numva mfise amahoro muri jewe ibwina mu mutima wanje hama indirimbo yasa nkaho mengo ndiko ndashima ntabwo ni gute nshobora guhabwa indirimbo imeze uko ubonye mu gihe mbabaye mu gihe ndi mu bihe byo bwanje atamuntu n'umwe yobishima kubamwo hama mugabo indirimbo iza numva mfise amashimwe muri jewe numva nkunze Imana cane ku buryo nubwira ati antuka numva umengo nabwira urwa grave. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Turabona kugira kunzi ya Basi TV amakuru yanyu muraho meze neza twe turaho turashima mukomeye meze neza na munezero wacu nkuko mubona kuri micro muri kumwe na Tamara Anton uno munsi rafise umutumire ni umutumire adasanzwe numva nivyikazi w'indirimbo za gospel tumba tumusabe atwidondore atwibwire ninde abahe akora iki turakwakiriye kuri micro za Basi TV. Murakoze cyane nitwa Christabella Irakoze nkuko mwaje kwivuga nsanzwe ndi umuririmvyikazi nkongera nkaba n'umu-entrepreneuse hajya ngambajije ikindi OK mba munyakabiga je pense que c'est ça. Yawatugiye uri umuririmvyikazi mbe watanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba kuva kera nkiri mutonya seulement officiellement genre abantu batanguye kubona peut-être ibikorwa byanje kuri YouTube nige nashira indirimbo yanje ya mbere ya 1 an sinon natanguye kuririmba kuva kera abandi bo mu mashigiro basanzwe banzi kuko naja kuririmba mu église atandukanye hige natumirwa nkaja kuririmba ego. Nikihe kintu cyatumye utangura kuririmba indirimbo za gospel utarengeze izindi ndirimbo? Bon nakuze nkijijwe nakuriye mu ishengero hama narumva yuko nyine kubaho kwanje ico naremewe ari guhimbaza Kristo ari sujet ya louange yanje ego hama kandi niko narumva ko nshaka gupartager ico nemera biciye mu ndirimbo ego. Ya muri make kuko wakuze muri famille kijitwe ujya muri église byaciye bigutuma nawe woririmba indirimbo zo guhimbaza? Ntabwo ari yo raison kubera yuko turabizi twese hagiye usanga uri n'umwana wa pastor mwe gasanga ntibyagenze uko bon nuko ego vyukuri nakuze nkurura mu ishengero muga kandi de plus nagengira umutima wo kubikunda cyane nagengira umutima wo guhimbaza cyane ni impano nari nsanzwe mbona nakuze mbona ikiri muri jewe kuko sivyo na munsi hama kumwe umuntu nyene asanga natanguye kwandika niga muri 6e primaire niyo ndirimbo yanje ya mbere natanguye kwandika ca mbandanya rero nandika ku buryo ngira ku ndirimbo nyinshi mugabo sinigera ngira ngo ndikonda ngo byogera ahantu canke iki juste narumva indirimbo injemo nkayandika uko kuva nkiri mutonya ego. Indirimbo ni uzandikira ni uzandika ukazisohora canke urafise uwundi muntu agufasha akakwandikira hama akagufasha no kuririmba bimeze gute? Oya indirimbo ndaririmba mu fait jewe ndirimba indirimbo bivanye nuko numva bikubira dudubiriza muri jewe muri ico gihe rero nije shani yandikira mba numva yuko bikubira dudubiriza nkumva biraho
ego hari igihe umuntu ashobora gusanga nk'ubu dufate indirimbo iraje uriko urashaka kuyikora umuntu akamema kukubwira ati ikirundi wagize ngaha araba sico iki kirundi nico i Bujumbura ara ukoresha ikirundi ciza ugasanga ego nkako abo mugabo kamema kumva ko ni wewe bumvise indirimbo urumva ati aya amajambo yiwanje ibi ni ivy'iwanje ego kuva utanguye kuririmba kugeza no munsi nize ntambamyi uhura nazo kandi uzisohokamo gute impambamyi si kanini cyane gusa hari aho wasanga nko mu mashengero ugasanga nkitangura ntangura kuza ndatumirwa muri eglise kuririmba nk'ahantu ugasanga nko kuri eglise ntibabyemera bashaka uwo ngaho nyine gusa pourtant nawe umaze kugira vision kagura yerekwa ryawe yuko genre si byo kuguma ngaho gusa urakora ibikorwa mu ishengero urimo muga kandi bene isi wagutumye kukagenda kandi ukaririmba n'ahandi rero wasanga ku buntu nk'ubwo tutabyumvikaniraho cyane rimwe na rimwe nyine ukubaha uburongozi ahandi ugasanga ari ibintu nk'ibyo yego none wacukora iki kugira ngo ntibabifate nk'uko umengana ikibazo n'igiki wacukora wewe muri icyo gihe akenshi urubaha kwanza hama ugatahuza umuntu buhoro buhoro rimwe na rimwe bagenda babona rero by'ukuri yuko biba bikenewe ugasanga antuka sinavuga nta mpambamye niniya cyane gusa ahandi naho wasanga ni mu gihe abantu bashatse kukumanaginga ikibafise andi ma intention ari inyuma yabyo ibi biri inyuma y'uwo mutima bakweretse mwiza wo kugufasha hama wagirirwa ubuntu bwo kubibona kare kameme ukemera guheba gukora ukemera kuvuga ati sava nzoba ndakora no hanyuma ego ibintu nk'ibyo mbe none ufite indirimbo zingahe umaze kuririmba umaze gusohora canke nizo umaze kwandika zoba zingana gute ibyanditswe antuka nta benshi ngira ngo hamwe no ziharura zoshika muri 70 mugabo igitangaje nuko izi zimaze gusohorwa ntashizemwo donc izasohowe abantu bakabona kuri YouTube ni zibiri hama cacamwe rero n'izindi ngira ngo ngenda ndaherera muri studio ugasanga dofwa turakora n'ibintu nk'ivyo ugasanga ari zagumye muri studio tuzobandanya dukora canke biba bivanye n'ukuntu umuntu aba ariko arafatirirwa n'ivyo bariko arakora c'est un peu ça. Indirimbo ya mbere wasohoye muri studio ukayigaragaza kuri YouTube wasohoye ryari hazigiye kingana gute aka iya kabiri wacisohora ryari haciye umwaka ubu imaze 2 semaines iri kuri YouTube none kumenga hariho igihe kinini cyaheze utarayisohora byagenze gute utarasohoye indirimbo ya kabiri byagenze gute kugira ngo mari cyo gihe kireho utara indirimbo igira kabiri bon ni vya nyine nababwiye je kurimba kuri jo nyene ndafise si mba ndiko ndirukanga n'ibihe canke indirimbo zirahari bien sûr kandi hamwe navuga ngo narabuze uburyo nukuri hari n'abantu bonera amabuye bakibonye kino kiganiro kubera yuko hari abo usanga bwa ati bela kora giriki ndeme indirimbo ndeme wundi sinzi biki mugabo ugasanga ndakunda gutanga cakine numva yuko hari indirimbo iza mu bihe runaka yonyine kakwibwirira toya ntunyicarika par exemple nk'indirimbo natanze ndiba ko nayikoze ariko gatanu kwa mbere indirimbo yanje mwo kwa gatanu ku mugoroba ndi muhira nicaye muhira ntango ndirimba gato bon ndavuga ati indirimbo umengo yoryoha umengo hama kwa mbere canja muri studio kwa mbere baca bayimpa muri iyo ndwi nyene ndagizemo mardi ndindwi tango canja ndagira clip indirimbo bisohotse imba ndayikoze mu semaine zibiri gusa Jean rero ndafise ko kuntu ntihuta n'ubu unya ariko arambwira ati cuza n'iyindi ndafise numengo ndatuje cyane gose muri iyo domaine umengo
sindiko ndiruka cane yego bisigura yuko mu ndirimbo kugira ngo usohore indirimbo ni ibintu bimanza kuza muri wewe bikavana n'indirimbo uko imeze si indirimbo yose ushobora gushira hanze. bon urabona ndagwa akarorero nka navuze yuko mfise indirimbo zishika nko kuri 70 nyinshi ndibuka ko nanditse cane niga mu 8 no mu 9 indirimbo zikera kandi zo zivanye n'ibihe ndimwo zo gushima zo kuvuga ubwiza bw'Imana bien sûr zitandukanye luko sanga uno musi ego zirimwo kandi numva ko n'ubundi ndaziririmba je iyo ndi muhira muri douche batkara baririmbye twese turirimbira ugasanga ndaziririmba donc ndazikunda mugabo ndakunda yayindi iza yonyine imbwiye ati ntusiga urumva nka partager ubu ivyo ndimwe niyo mpamvu uzubona nk'iyo onye yaje ubwo nyene nkaca ndayirutisha bya zindi zose nanditse kuva mu myaka n'imyaka yego donc n'ubunye nshobora no kuva ngaha anye nkumva akamelodi ndi mu nzira nkavuga ati sha reka nje muri studio c'est un peu ça yego. Murakoze cyane murumva ko ari umuntu adasanzwe arakora ibintu by'amavuta kandi yemeze neza. Indirimbo ariko gusohora indirimbo yakunzwe cyane mu bayikunze nanjye nabayemo wayihaye izina mudasubirizwa turashaka utwikora nijye nigiza turashaka umagiye tugyumva buri kanya tusaho itiririmbe. Okay. Dutandukanye ariko tumatanye gasa kanje mudasubirizwa dutandukanye ariko tumatanye gasa kanje uri mudasubirizwa Haku kwibagira no Haku kwibagira no Yeah. Mbahari kuntu indirimbo zawe ziri style ukuntu idasanzwe ntasanzwe menyereye kumva mu zindi ndirimbo iyo style yawe wayikuye hehe byagenze gute? Yo tukanabwiye jewe ndabikora uko biba binjemwo sinzi ndabihabwa uko nyene nka kamelodi kanzamwo nabwiye ko je nticara ngo ndiko ndandika ngo ndiko ndarondera ngo melody no akamelodi karanzamwo kanshi nabwiye niho ndatambuka surtout niyo mpamvu ndakunda kuri umwanya wa jeje nyene sinkunze kanshi kuba mu bantu kanshi ndi je nyene mwibarabara ndiko ndatambuka canke ndi muhira ndi je nyene melody izuko nyene so nta buhinga navuga ngo burimwo ntabi barabihabuko. Okay, ziragerageza rero udihe ibintu buri gihe apana kuzura ritevye cyane birondera umwanya. Sasa je pense que vuba cyane mukama bidushoboje muzohabwa kandi urashobora kudufasha kwatsirimba indirimbo wahaye izina Laisse-moi te toucher. Ok. Laisse-moi t'approche, te touche, demeure avec toi, Yahweh. Papa, laisse-moi t'approche, te touche, puis demeure avec toi. Ça, Yanoko. Ya turimbye gatora duhanyeje gusa ndibazira tubandaniriza. Hama ni kubera iki washinye kwimba mu Gifaransa? Ni vya bindi nyene usanga indirimbo yihabwa uko nyene vyari mu bihe nari mbuze mama hama bon ntivyari vyoroshe na gato kuri jewe iyo ndirimbo ndayironka turi mu kiriyo iraza kabisa ndumva kwikubise ku mutima wanje kuko nyana bibabwiye ati ari indirimbo izuko yaje nyine ari mu Gifaransa afite ndafise ukuntu ntafata ngo je karamu ngo n'igipapuro ngo ndiyumvire ngo ngira nandike je ndirimbo kenshi iza iyo ndiho ndatambuka mu nzira indirimbo irashobora kuza uko nkayirimba nkumengo ni indirimbo nsanzwe nzi niko je mpabwa indirimbo
iririmba nkumva irankoze ko niho rero canjaho nkicara nkapanga amajambo ukuntu nagenda yaririmba mugabo mfatiye ku kuntu yaje niyo mpamvu ntigeze nyimvira ngo ndayihindure mpindure ibiki nayiririmbye uko nayihawe yego urashobora kudufasha rero nk'abantu bayumvirije badashobora gutahura ko batatahura neza igifaransa urashobora kudugira mu camake icyo wari washatse kuvuga Okay. Indirimbo mu gitero ca mbere biriko iravuga ngo ivuga icimaniri mvuga kuri jewe mvuga ngo tu es le plus fidèle ntigeze mbona mu buzima bwanje tu es le plus rayonnant genre bandiko ndavuga mbwira Imana ko ari nyizigirwa ubugikayangaramwo bundenganya by'umwana ataho ndigera mpura nawe umuntu canke ikindi kintu cose cyo yo nogereranya n'ubwiza bwayo n'uburyo ari umwizigirwa hama mu nyuma cyangwa ati nyemerera ndakwegere ayo laisse-moi t'approcher laisse-moi te toucher ndakwegere ndagukoreho twigumanire demeurer avec toi nyemerera numva shaka yuko tugumana parce que nta wundi ndabona nkawe niho rero ati laisse-moi te toucher binyemerere binkundire ara nkandi muri Bible tubwira kwikorere ko ndakugumbire tugumane du moins ego c'est un peu ça ni byari muri ivyo bihe byari bikubabaje bitari bikoroheye ucawumva ushaka cyane cyane kugumana n'Imana en fait ibihe nico kintu ntatahuramwo mu bintu ndiko ndumva parce que nategerezwa kuba mbabaye mu bisanzwe nari ndimwe ako numva mfise amahoro muri jewe ibwina mu mutima wanje hama indirimbo yasa nkaho mengo ndiko ndashima ntabwo ni gute nshobora guhabwa indirimbo imeze uko ubonye mu gihe mbabaye mu gihe ndi mu bihe byo bwanje atamuntu n'umwe yobishima kubamwo hama mugabo indirimbo iza numva mfise amashimwe muri jewe numva nkunze Imana cane ku buryo nubwiye ati antuka numva umengo nibwire urwa grave numva nubwire Imana ati urwa danger urwa grave ahubwo nyemerera twigumanire c'est ça donc biba bigoye cyane kumva umuntu abuze umuvyeyi encore mama wawe biba ari ibintu ari mu bihe bigoye cyane bibabaje ariko acuhabwa indirimbo y'amashimye mbona byakiriye ntivyagutangaje ngo wibaze ibibazo byinshi muri ico gihe oya kabisa ahubwo narumva ko nanje ubwanje mfise amahoro ibwina muri jewe nko nemeje kwivuga narumva ko ndyohewe afite sinabitahura numva ego nyine ndababajwe no kubura umuvyeyi mugabo kandi ya mahoro yo mu mutima ndayumva kari muri jewe indirimbo ndayibuka nari mu nzira bien sûr ndiko ndagenda genre twari muri quartier hari kiriyo simbuka nari ngiye hafi yo muhira nyene indirimbo inza nkuko nyene ndayiririmba ndakagumiza ngaho muga après y'imisinga karagaruka kandi nguma ndayiririmba okay ndavuga okay iyi ni muri za zinati singusiga ndayikora okay urakoze cyane ko cyane nuba byabaye ibihe mbo byari bibabaje ariko kandi byabaye ibihe by'amashimo ko wagumanye amahoro muri wowe hama nuhe muririmbyi ukunda ushobora kuvuga ati naka vraiment aririmbye arampimbara cyangwa hari ikintu anyigisha hari ikintu asiga muri jewe nga mu Burundi canke no hariho hose ahari hose dufatiye ahari hose normalement ndakunda abaririmbyi bose ndubaha ingabirano Imana yashize mu muntu que ça soit ico bita gospel canke secular je ndubaha impano y'umuntu wese kuko ni Imana itanga impano bien sûr nubashe impano y'umuntu mba nubashe n'uwayimuhaye muga kandi wa muntu mpora numva yuko ati iyo ndamwumvise ndiyumva n'umuririmbyi yitwa Dena Mwana wabo n'umuririmbyi wa hehe n'umuririmbyi w'umukongomanikazi urashobora gutirimbira indirimbo imwe ikwenspira cyane umuzi wiwe okay kozi shaziza ari nyinshi oya cyitwa rimwe nyene gibona ati vraiment nkaririmba n'abariko barumviriza baranabo barayikunda okay si okay bari ntaco kandi bacanga kandi bahiringara rero nakibazo ririmba sha birangoye
ok. Reka fata iyo peut-être benshi bazi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, Yeah. Byiza cyane vraiment ijwi ryawe ni ryiza cyane. Félicitations. Merci. Kandi urakwiye kuza uratanga ibintu kenshi gashoboka kuko indirimbo zawe ni nziza. Merci. Watubwiye apare yo kuririmba, watubwiye ko uri umu entrepreneur. Entrepreneuse. Merci. Mbe biri ubwoko bwinshi usanga ukora ibintu byinshi, mbe woshobora kutubwira ibyo by'ukuri byari byo? Ego, en fait, c'est organisation ndongoye yitwa Kiki Compassion, mugiye kuyibona. Dushigikira abamama usanga bafise abana nta mugabo nta kazi, kubw'izo mvo bakisanga mu bintu bitandukanye byinshi bitaryoshe kubona ku mupfasoni w'umurundi kazi. Muri iyo Kiki Compassion niho twazanye mw'iyo projet ya isanzure umutima wa mama. Ni wa mutima usanga nyine benshi tuvuga ngo mbega uyu muvyeyi arafise umutima yarungitse umwana we mwibarabara gusabiriza. Uwo mutima tuvuga ko adafise umuvyeyi wuzuye agahinda n'inkuru ibishe kumva atanumwe yo kwikorera, ugasanga tubacira imanza tutazi ivy'ukuri ivyo batekeye mu mitima yabo. Barakeneye ubumviriza, barakeneye ubitaho, barakeneye kwitabwaho nk'umupfasoni w'umurundi kazi. Yego, abana barakeneye vy'ukuri guhabwa kagateka nyene kabo n'abafasoni. Niyo mpamvu nico kintu hanini nkoreramwo cane abamama nkabo. Benshi baba bafise intango y'inkuru yabo aho yatanguye kubihira tutamenya twe tuza kubona ibindi, tuza kubona mama yarungitse umwana mwibarabara gusaba, tuza kubona umumama ahetse umwana ku mugongo, undi ari mu maboko, undi umwateruwe, undi ari mu kuboko, bati none umugore gumavyaragura, bati nituzi inkuru y'ubuzima bwiwe. Donc kandi ntawihitiramwo n'umuvyeyi nawe mwana tuvuga ati ntandera afise, ntihitiyemwo umuvyeyi yarezwe n'ibarabara. So ni ibintu vyankoze Imana ashize ku mutima wanje, nico kintu rero nkora cane. Two turagikorera mu ntara hagati, turaja ruguru. Ndizera mu misi iza mugiye kubibona cane. Yego. None abo mama muca mubafasha gute? Ni uburyo ubuhe mukoresha mubafashamo kugira ngo ako gahinda bagize ubabaro bagize urangire? Ego, ni mu buryo bwinshi dukora. Mushaka kuronka uburyo bwiramvuye, karibu cane. N'ubundi bashaka kubimenya arashobora guhabwa contact zacu akaza aho dukorera, canke tukamuha contact zacu akabimenya mu buryo buramvuye kugira ngo ntava asanga byose. Yamara ko baradukurikirana, hari benshi cyane urabo bafite imitima yo gufasha, usanga nabo bumvise nk'inkuru ugasanga barashatse guhashika aho hantu bavugane namwe. Urashobora gutanga contact cyangwa kubabwira ntubo gusanga? Ego, kuri uyu mwanya turashaka turarondera bureau aho tuyishira, mugabo barashaka kuba baratoye contact zacu comme ari je sanzwe ndabihagarakiye. Ni 76 63 91 09 canke 75 26 66 72. Ego. Nakubantu baratahura cyane igifaransa ku manimero washobora kuzivuga mu Kirundi. Sitwe sesi wese babitahura neza. Okay. Ni Okay. Ni 75 26 66 72. Ego. Wabuze inamba z'ubwoko bubiri, urashabuze rimwe asigaye. Okay. Okay. 76
76 63 91 ubusa 9. uraziyumvira birashoboka zikaba atari rwawe oya ni gwanje none kumenga ziva kure cyane. bon hari ukuntu tuba twaramenyereye kubivuga muri rwa rurimi tuba twatiye hariya ugasanga biratugoye iyo bije mu rurimi rwacu. Ziragerageza rero kugira ngo bize birakorohera kuronka. Ngiye kubigerageza. Aho pare y'ivyo bikorwa mukora hari umuntu ashobora kuvuga ati Bella ndamukeneye kuvugana nawe, ndamukeneye icyo ndamubaza cyangwa hari icyo yomfasha yo kuronka gute yo giti cyawe, cyangwa akeneye kurikirana ibikorwa byawe yo bikura hehe byagenda gute? Kuri YouTube yanje meje no gutanga na nimero yanje. Kuri YouTube ni wandika juste Irakoze Christabella uca ubona ibikorwa byanje n'ivyo vya Kiki Compassion tugiye kubishiraho kuri rya YouTube nyene isanzwe iri kwindirimbo. Yego. Byiza cyane. Anakaye kajambo bwira abantu bari baradukurikirana cyangwa abantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byawe? Hakuru no kubashimira ku cizere cyabo baduha n'umwanya wabo usanga baduha bakurikirana ibyacu. Merci cyane mu buryo mudusute namwe mudufatamwe mu mugongo. Bambwiye ngerageza zo ndavuga Kirundi kandi wakoze cyane. Ego ukuntu mudufata mu mugongo nukuri c'est encourageant, biradutera intege cyane. Merci kandi mubandanye mubikore kuri twebwe mubikora no ku bandi. Ego twese tutezanye imbere. Murakoze cyane. Turashaka jambo naho ku bakunzi ba Ecobass TV cyo babwira. Bo bose mbona ko nobashimira. Merci cyane uburyo mwatwiyumviriye mukadutumira. Merci kuri muhezagirwe mwagukirwe kandi murakoze cyane. Natwe muri Ecobass TV turagushimiye by'umwihariko kandi umve ko tugushimiye cyane. Ndakiriye no kuri merci. N'ikindi gihe tuguhamagaye twagusaba uze utwumvire nko wabikoze bwa mbere nzoza cyane kandi ntuzibikore tube twenyine no kubandi nabo uze ubikore nkuko. Ego turabashimiye cyane bakunzi ba Ecobass TV, muragize neza ku mwanya wanyu mwafashe mutwumviriza mukabana natwe kuva mu ntango kugeza turangije kino biganiro. Ntimwibagire kugira subscribe ku batarayikora, turabizi benshi muramaze kuyikora. Ku batarayikora tubasaba mugire subscribe, like, comment na share. Mugumane natwe turabakunda cyane. Bye.